Igikorwa c'iyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora yo mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu, mu buserukizi bw'igihugu mu makungu, hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano, caratanguye kuva kw'igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2024 kikazorangira kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu uyu mwaka nyene, igihe c'isaha 11:30 z'umugoroba. Nk'uko vyashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga Seni ujejwe gutegura amatora kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 25 Gitugutu i Bujumbura. Mu kiganiro uwo mugwi wahaye abamenyeshamakuru, Prosper Ntawugwamiye arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko kuva iyandikwa ritanguye gushika kw'igenekerezo rya 24 hamaze kwandikwa abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 742 n'ijana na 11 inyuma y'imisi 3 iyandikwa ritanguye, akaba ari hafi ibice 29 kw'ijana bafatiye kubiteze kwitaba iyandikwa. Uwo mugwi Seni ugahamagarira abasigaye kuja kwiyandikisha isango ritarabarengana, nayo ngo ntibitiranye iri yandikwa na rusansuma y'abenegihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Umugwi Seni urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa, uhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwi Seni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwi Seni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusavye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa, kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira vyabaranze kuva batangura ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasavye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika adata karya gapapuro bamuha atahana, ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa, niko azokwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe y'itora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi n'iyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora y'umwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha, kuko amatora yo muri Ruheshi umwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Prosper Ntawugwamiye agasaba kandi abanyamigambwe bifuza kugira inani ko bovugana hagati yabo babe baripanga. Abifuza kugira inani umugambwe A na B na C ni babe baravugana, sivyo? Ni babe baravugana. Iyo tariki rero niyagira ikivuga ati umugambwe Dunatu n'umugambwe bazoja hamwe bace bayitubwira bazane dosi, babe baripanga. Umunyamugambwe atazi ko mu kwa gatandatu hari amatora atari karitegura arindiriye iki? Umunyamugambwe azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba bataravugana arindiriye iki? Tutazi nuko bazovugana. Mwe mubizi ntituramenya ko bazovugana. Ku rubanza ruzwi haciye imyaka ingahe? 5. Tumaze mu 2005 twaratoye, 2010 twaratoye, 2015 turatora, referendum turatora, 2020 turatora, turatwinje mu mwaka wa 2025. Nimutangure kumva yuko rero urubanza rw'amatora rwamenyewe, abanyepolitiki batangure kumenyera ihiganwa rya politiki. Je ndakunda no kuyicumujya, erega ivyo biri mu ihiganwa. Umunyepolitiki adashoboye kuba yisuganije mu 2005 biri mu ihiganwa, kumbure ntarabishobora canke ntarikwiza. Ico no bivuga coco murazi yuko amatora yerekeye abenegihugu bose. Hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira ngo musanzwe mubizi. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Twebwe tugize imana bakiyandikisha ari benshi,
n'amatavu y'amavuta. Nayo uko ku ntara bamaze kwiyandikisha, ibitigiri vyo kugera kuri uwo wa 24 Gitugutu uyu mwaka ni ibi: intara ya Gitega abamaze kwiyandikisha n'abantu 482 n'amajana 880, Butanyerera 483 n'amajana 961, Bujumbura abantu 354 n'amajana 581, Buhumuza abantu 274 n'amajana 913, Burunga abantu 205 n'amajana 776. Avuga kandi ko ibiharuro vy'abiyandikishije bari hanze bizomenyekana iyandikwa riheze. Tubamenyeshe ko iyandikwa ririko ribera ku mitumba n'amakaritsiye vyo mu gihugu c'Uburundi vyategekanijwe. Radio Televiziyo